Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no monesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kubiriko biravugwa kwihindurwa canke se impinduka ziriko ziribonekeza mu nzego zitandukanye nkuru z'igihugu yo biza politike, ndetse hakaba hari nizimirije kuba mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Hakaba ari nandi makuru avuga yuko mu gisata c'umutekano noho hoba hagiye kuba impinduka zidasanzwe zigiye gukorwa n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Benshi baribuka ko mu minsi iheze aribwo Perezida Varisito Ndayishimiye yahinduye leta, abagize leta bose baravuye ko ashiraho leta nshasha. Leta nshasha yagiyeho yari igizwe n'abashikiranganji batatu bonyene bahora muri leta ya Gervais Ndirakobuca. Biranugwanugwa yuko rero hagiye kuba impinduka zikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu nzego nkuru z'igipolisi c'u Burundi. Imyaka myinshi cyane irenga 12 iraheze General Prime Niyongabo amaze arongoye igisirikare cy'u Burundi, akaba ari ubwa mbere ivyo bishitse mu mateka y'u Burundi. Imbere yiwe uwabishoboye kurongora igisirikare umwanya munini yabaye General Major Thomas Ndabemeye, yagitwaye imyaka 9 hari kuva mu mwaka w'1967 gushika mu mwaka w'1976. Bikaba bivugwa yuko rero Prime Niyongabo nawe ashobora kubogozwa mu kibanza arimwe, ariko benshi bakibaza aho Perezida Varisito Ndayishimiye yoca amushira. Muri imyaka 3 iheze canke se no gusigura muri iyi manda y'imyaka 5 iheze Perezida Varisito Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi, Prime Niyongabo yafashwe nk'inkingi ikomeye y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Bakaba banasanzwe kandi banahuriye kuri vyinshi, aho Ndayishimiye na Prime Niyongabo ari abagenzi ba kera, kandi nanone Ndayishimiye akaba ari we yahagarikiye General Prime Niyongabo mu bugeni. Benshi baribuka mu mwaka w'2022 ubwo Ndayishimiye yarasumberejwe cyane namwe mu bihangange cyane mu nzego z'umutekano z'ico gihe, harimwo uwahora ari umushikiranganje wa mbere wiwe General Arengiyome Bunyoni. Mu njyane ziwe Prime Niyongabo yamye ari uhumuriza ko Bunyoni atoshobora gutembagaza ubutegetsi. Mu ruyeri rero rwo kwigizayo Petero Nkurunziza, bikaba binavugwa yuko Prime Niyongabo nawe yari ku ruhande rwa Perezida Ndayishimiye. Muri aya mezi ishusho y'umwizigirwa wa Perezida Ndayishimiye kiratakara kwa General Prime Niyongabo. Igisirikare kiriko kiravugwamwo ubusuma bukomeye. General Niyongabo akaba aboneka nk'ubagarariye ubwo busuma. Abasirikare benshi baridogera cyane Prime Niyongabo, ndetse kandi ngo Ndayishimiye nawe bikaba biriko biramugora kumugumana mu gihe abangamiye abandi ba general yagiriza ubusuma bakoze kuva ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Amatwi adusumira General Prime Niyongabo ngo nawe arabizi ko igihe mu mabanga cyo bari gito cyane, amazina y'abashaka kumusubirira ariko aranugwanugwa cyo kimwe n'ibindi bihangange ngo batekewe n'ubwo muri kino gihe ngo nawe yo bariko ari mu bariko baragerageza kurungika imiryango hanze ngo kubera bataziyo ibintu bitera bija. Tubitse ko kandi Prime Niyongabo yigeze kugirana akabazo na Perezida Ndayishimiye, hakazamo kutumvikana cyane kubirabana n'ikibazo c'imishahara y'abasoda. Dusubiye inyuma gatoyi mu mpera zandamukiza umwaka w'2023 abasirikare barongera umushahara ku rugero rutari bwigere rubaho mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Imishahara ya benshi yaragwijwe hafi inshuro zitatu. Ivyo bikaba byarabaye mu gihe haraciye iminsi mike cyane General Prime Niyongabo agendeye abasirikare mu gihugu cyose basaba kwihangana, akavuga ko atamafaranga ariho, ko abasoda borindira igihe imishahara izoduzwa ku bandi bakozi ba leta. Ishavu mu basoda ico gihe ryari ryinshi cyane. Inyuma y'ivyo biganiro henshi nta n'ikibazo abasoda bamubaza kubera umubabaro. Icyababaza abasoda cyane ico gihe ni ubukene budasanzwe bari barimwo, aho bamwe batari bagishobora no kuronka agatike ko kuja kuramutsa imiryango, ariko umukuru w'igisirikare akaguma yerekana amatungo y'umurengera mu kugura amaparasera y'amamiliyaridi, kubaka amazu agerekeranye, kwihariza urudandazwa rw'imiti mu gisoda n'ibindi vyinshi cyane. Benshi bakibuka kandi amakuru ya RPA avuga ingene General Prime Niyongabo yafatanywe muri Kigara mu mwaka w'2022 amadolari 200 yarajanye mu rugendo.
kongera imishahara abasoda ntivyasabye ko leta ihindura amafaranga ikoresha mu mwaka. Ni nayo mpamvu mu gisirikare hakwiye urukurukuru ko amafaranga bongewe arayo bahora bibwa. Mu gihe atansiguro yatanzwe, nkeka ko urwo rukurukuru ari rwo abasoda bazogumana. Haravuzwe kandi ubusuma budasanzwe mu mishahara y'abasirikare. Hari haciye amezi hahagaritswe abasirikare batari bake bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda. Amatohoza yerekanye ubusuma bukomeye bwahora bukorwa n'abo basirikare, aho buri kwezi bahora baduza imishahara y'abasoda bamwe ugasanga nk'umusirikare umwe baramuhemvye amamiliyoni ku kwezi, bagaca bamutelefona bamusaba gusubiza ayo mahera, ariko bakumvikana ayo bamusigira. Ibisongerezi vy'intwazangabo bikora muri ivyo biro bijejwe imishahara y'abasoda basanze vyaratunze ku rugero rutangaje, aho bamwe bari bafise amazu mu makaritsiye nka yose ya Bujumbura, baraguze imiduga izimvye, bamwe mbere imiryango barayirungitse mu gihugu ca Canada. Amakuru y'ibanga kwiragizwa mu basoda akavuga ko bano basirikare bo barakoranye na General Prime Niyongabo. Ayo makuru akavuga ko buri kwezi hoba hahora hakorwa intonde zibiri z'imishahara, listingi rumwe rwaheza rukanyegezwa ruvuga umushahara w'ukuri wandikiwe umusoda, n'urundi rwaja ko imishahara abasoda bahabwa. Ngo biragoye rwose kumenya amakuru y'ukuri kw'ayo makuru, ariko arakwizwa mu basoda. Ico bikoze hari ibisongerezi vyamaze kugezwa mu ibohero kubera ubwo busuma, hakaba n'abandi basirikare bari birukanywe kubera amakonte yabo yaciye k'iyo mishahara y'ubusuma. Benshi baribuka kandi ko mu minsi yeze hagaragaye ikindi kibazo kidasanzwe coba cyarateranije General Prime Niyongabo n'abandi bategetsi bo hejuru, aho hari zimwe mu ntwazangabo zibiri mu gisoda cy'u Burundi zafashwe zijanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, ariko mu isaha 6 z'ijoro Prime Niyongabo ubwiwe akishikira ku ibohero rikuru rya Mpimba n'abasoda bamucungira umutekano kubakuzayo. Ivyo byose bikaba vyarakozwe atategeko ryo mu rwego rw'ubucamanza ritanzwe. Ni nako kandi muri ivyo biro bijejwe imishahara y'abasoda ibisongerezi vyasubirijwe n'intwazangabo. Ayandi mafaranga yibwa cyane na yakugwa ku mishahara y'abasirikare baje mu bikorwa vyo kugarukana amahoro hanze y'imbibazo z'igihugu cy'u Burundi nko muri Somalia ndetse na Centrafrica. Umuntu afatiye ku basoda baje muri Somalia gusa, umusoda wese baramutwara hafi amafaranga 600 y'amarundi buri kwezi. Ku muntu afashe kuri buri kwezi muri Somalia haba hariyo abasirikare baba 5,000, no kuvuga ko buri kwezi babatwara hafi miliyaridi 3. Ayo mafaranga yose abasirikare bavuga ko batazi yaja. Amakuru ariko yakwiragijwe mu basirikare akavuga ko President Ndayishimiye yarakaye bikomeye amaze kuronka amakuru y'ibibera mu gisirikare. Nk'uwo kandi vyanavuzwe ngo harabaye ubusuma budasanzwe ku birabana n'imfungurwa ndetse n'imyambaro y'abasirikare. Intwazangabo nyinshi zadushingiye intahe zaratweretse ingene abasirikare bagiye barafungura kuva mu myaka iheze. Abasoda bagiye gusubira gufungura ibintu batari bacibuka ko bibaho. Izo baheruka mu myaka ya kera kuri Bagaza no mu ntwaro ya mbere ya Buyoya: inyama, amata, umukati, isukari, ifu y'ibigori, imboga, ivyamwa n'ibindi. Niko amafaranga y'igisirikare ngo kizokoresha mu gufungurira abasoda yongerejwe, ariko abasoda bo bemeza ko ivyo byose bari basanzwe bavyandikiwe ariko bikibwa. Buri mwaka abasirikare barafise imyambaro mishasha bandikiwe, ariko iyo bagize Imana bakaronka umwambaro umwe mushasha ku mwaka bashimira Imana. Ayo yose ni amafaranga abasirikare bemeza ko bibwa n'abarongo igisirikare cy'u Burundi. Mu vyifuzo vyabo abasirikare bashaka ko ivyo vyokogwa nko mu bindi bihugu bimwe vyubahiriza umusoda, aho ayo mafaranga yose yongerwa ku mushahara w'umusoda, hanyuma hagashirwaho imangazini za gisirikare aho umusoda yigurira imyambaro uko ayikenye. Kimwe mu bibazo rero gihanze President Ndayishimiye mu gihe ari karagwana n'ibindi bihangange vyinshi cyane ho ba mu mugambwe cyane mu mugambwe CNDD-FDD, hari intambara ariko aragwana yabitwa ko bari mwiragiri rya President ry'umisi President Nkurunziza, ari naho Bunyoni yabarizwa. Arutse kandi President Evariste Ndayishimiye tubibutse ko nubundi yiteranije n'ibindi bihangange vyinshi cyane mu guhindura amanoti yavyo y'ipapuro. Intambara na Reverend Ndikuriye mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abandi bose bo muri Conseil de Sage nayo ikabishushe cyane. Muri iyi minsi ariko haravugwa intambara n'abagwizatunga bakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, kandi igihe cyose ngo
bagwanye n'abaguzatunga bisanga bariko baragwana n'abandi ba generali. Ubwo banishavu rero ni vyinshi mu CNDD-FDD muri kino gihe, aho kandi niho bimugoreye kumenya uwundi musirikare wo kwizera akamufasha kurongora igisirikare. Perezida Ndayishimiye ngabona abahemu mu mpande zose ntazo basigaranye ashobora kwizera. Ku rundi ruhande kandi ngo kugumana General Prime Niyongabo nawe nyene aziko atagikundwa si coroshe, amukuye ntazi iyo yaca mushira. Yararangije kuma amapete yose ashoboka mu gisirikare, ntari bumugira umushikiranganje wo kwivuna abansi, kumbure ngazomukora ca mupfunga nawe nkuko yagize Bunyoni, canke ngazomurungike mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, mu Bushinwa canke mu Burusiya nkuko bikunze kugenda ku ntwaza ngabo zikomeze yigijwe kure. Ngico bikoze ibihe ntivyoroshe kuri Perezida Ndayishimiye. Abo batanguranye nk'abagenzi nka bose bariko bahinduka abansi. Ubusuma bakoze babukoranye na Perezida Nkurunziza ngabandi yarabo barekeye kugira bagume bashigikiye ikiringo ca gatatu. Guhindura ivyo bintu rero ku bantu bamaze kumenyera kwihereza amamiliyaridi n'intambara itoroshe, ni nako kandi biriko biravugwa yuko no kuraba uzosubira Prime Niyongabo navyo bikiri ikintu kitoshe na gatoye, kuko nubundi mu mugambwe CNDD-FDD nkuko nabigarutse ko harimo indyane zidasanzwe ziriko zirakogwa cane cane kubera zimwe mu mpinduka mu nzirambwe zimirije kuba muri uyu mwaka, kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye amenye neza niba koko yo azegukana ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa se cyo guhagararira umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'ibihumbi 2027, mu gihe abo bahanganye nabo kandi bari ku rundi ruhande nabo ivyo batavyerekwa. Mu yandi makuru, Kiganda baragiriza Musanteri Diane Irakoze ko yabeshe ubwoko bwiwe. Ubundi ibwizwa shingiro rivuga ko atabwoko na bumwe burekuriwe kurenza ibice 67 mu bitigiri vy'abastaneri b'amakomine. Ni nkuko abakenyezi bategerezwa guserukirwa n'imiburiburi ku rugero rw'ibice 30%. Kwigenekerezo ya 4 ukwezi kw'indwi uyu mwaka, umugwi Seni warashinze ubwoko n'igitsina ikomine yose izotoramwe mu stanteri mu ntumbero yo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'itegeko rigenga amakomine. Ku bastaneri 42 Seni yashinze ko abahutu bazoba 28, ni ugusigura ibice 66%, abatutsi nabo bakaba 14 ibice 33%, be n'abakenyezi 13 aribo ibice 30%. Ico gihe Seni yashinze ko komine Kiganda izorongorwa n'umukenyezi w'umututsikazi. Diane Irakoze riwe yatowe muri ayo mabanga, mbere n'umukuru w'igihugu yaraye nawe yaramugenye. Ababanyi n'abajyango ba Diane Irakoze bakemeza ko Diane Irakoze ari umuhutukazi. Abatwandikiye ni benshi cyane hano, tubasangiza inyandiko za babiri muri bo. Umubanyi wa Diane Irakoze yagize ati: amahoro, mwarigeze gushira habona ingene Seni yagabuye abastaneri ku moko no ku bitsina. Ndibuka ko komine Kiganda yahawe umututsikazi, ariko kurya Diane Irakoze yatowe ntabwo ari umututsikazi kiretse niba umwana asigaye atwara ubwoko bwa nyina. Jewe narabaye umubanyi kandi twariganye mu mashure mato. Diane Irakoze yahora avuka mu ntara ya Mwaro, komine Ndava, umutumba Ndava. Twiganye ku ishure ritoya rya Ndava, Ecole Primaire Ndava. Ico gihe yari umwana aciye ubwenge kandi yavuga make cyane. Ico nzi neza nuko ari incabwenge. Nyina amuvyara Murantunge ari incange. Nyina amuvyara ni umututsikazi ariko se ni umuhutu. Yo bavukana ari abana batatu, abakobwa 2 n'agahungu kamwe kavuye kitaba Imana. Se yari umugabo w'intungane cyane, yakunda abantu cyane akanavyerekana. Aho rero simvuze sekuru wabo. Sekuru wabo ndamuzi ku izina rya Nkaribona yararengeje mu rukundo. Niwe yatumye mu rwimo rw'umwaka w'1993 abahutu biwacu badakora amaraso. Yarababujije ko atababogirira nabi ngo kuva kera twamye dufatanye mu nda, ati n'ubu nuko bigendera. Kubera yari umutama bubaha kandi yifise, baramugamburukira cyane. Iwacu ku Ndava, Korine Ndava, Uducimbiri, Rutobo, Gisenga, Maganasha, Muhindo, Gishuha. Nta numwe yariye urwara ubundi kubera uruhara rwa sekuru wa Diane Irakoze. Rero ico novuga nuko Diane Irakoze atari umututsikazi. Nimba Seni itavuye ihindura ubwoko buzovamwe mu mustaneri wa komine Kiganda, amategeko azoba yarahonyowe icese. Inshuti ya hafi cyane ya Diane Irakoze nayo yagize iti:
ndabona hariho ibintu by'ububeshi mu bijanye n'abatorwa mu nzego. Seni yavuze ko komine Kiganda izorongorwa n'umukenyezi w'umututsikazi, ariko siko vyagenze. Ati jewe ndi umugenzi wa Musanteri yatowe Diane Irakoze. Reka ndabasangize umwidondoro wiwe. Diane Irakoze yavukiye ku mutumba wa Ndava, zone na komine Ndava nyene mu ntara ya Mwaro ya kera. Avuka mu muryango w'abana batatu, akaba imfura, ubu hasigaye abakobwa babiri gusa. Se yaritavye Imana, yitwa Kubwayo Ildefonse, ni mwene Ryankaribona Matunino na Pelagia, bose bava mu bwoko bw'abahutu. Kubwayo Ildefonse yari yubakanye n'umugore w'umututsikazi avuka ku mutumba wa Matongo, agacimbira bita Kinani, abo batazira mu Banyarwanda. Se wa Diane Irakoze yari umudandaza, yiciye Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu gihe c'intambara. Nyina wa Diane Irakoze rero yahavuye aje kubaka urundi rugo ku mutumba bita Muhindo, agenda ajanye abana b'abakobwa babiri yari afise, Diane na murumuna we. Aca yubakana n'umugabo w'umututsi, nawe tudashimye gutangaza umwidondoro wiwe. Uyu mugabo wa kabiri nawe yari amaze igihe kinini apfakaye, kandi nawe yari yabereye palais de mariage se na nyina ba Diane Irakoze. Uti jewe ndabivuze ntaco dupfa na Diane Irakoze, ndi inshuti nkuko namaze kubivuga. Naje ndi umutu nkuko Diane ari umutukazi. Nshobora gutanga yandi makuru yose mwokenera, ariko sinkunda amanyanga. Si jewe nashize ayo mategeko avuga ingene bagabura abasitanteri ku moko n'ibitsina. Abashizeho ayo mategeko nibayakurikize. Aya makuru abaye ari ukuri ngo se nikabita yindi y'ivyo yashinze ibwirizwa shingiro rizoba ryahonyewe, kubera hazoba hari ubwoko burenze ibice 67 vy'abasitanteri buherutse gutorwa. Birahambaye rero ko Prosper Ntahogwamiye na President Ndayishimiye batoza neza aya makuru. Nimba kuko Diane Irakoze yarabeshe mu kwitoza yobogozwa, nimba atabeshe naho vyoshigwa habona akavugwa ikekwe. Ubwo kavamwo sibwo butumwa Musanteri aba ingirakamaro, ariko Musanteri ahereye kubesha umwidondoro wiwe biragoye kwizera ko azoba intungane mu ubikurikira. Aya rero akaba ari amakuru yatangajwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimwo ni kimenyesha makuru candika ku mbuga ngurukana bumeta ijisho ry'umunyagihugu. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke s'abone, niba utari wafite ko kugira ngo tuzicekanwa nadushikiriza usangiza ari makuru bagenza aho bari bose, kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibazo igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure. No Muhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.